abantu bahise bamukubita uruntu rw'urucupa mu mutwe atangura kuva amaraso. Uwo ninde? Ni wa muhungu yaborewe yatanguye kumucumira aramucubaza ahita aramwica. Yisanze mu cyumba cy'urupfu, yisanze kuzimu. Ubwo muri makina wa mubiri wa Yuki yararimwo wapfuye. Yaje araramika ati kubera iki amatafari makeya bankubise ciye mpfa. Uno muhungu yije atanga kuvuga ati nyimba mwashatse kunyica ntimunyice, kubera iki muza muranshira mumpa mu bigeragezo nkenibi. Raba umubiri wose ninjiyemwo nditayidinga kugira simpfe, ariko canza ndapfa. Uno yici yaguma tuka urupfu yibaza ko ari rwo ruguma rubasi nuza rwamwica, ariko urupfu rwararakaye. Uwe zuragira indero yirimo uravugana nanje, uramenya ubuzima bwawe bwose nzobukwaka ndakurungika ikuzimu nuza uramenyera. Yiji bamurungitse mu bundi buzima rero yisanze mu bibazo. Ibaze ngo yisanze he? Yisanze yafashwe yambitswe ibishashi arimwo arakubitwa n'igikundi c'abarara. Mbega kino gikundi ni cyahe? Ni gikundi kimeze gute? Barimwo baramubaza ati amafaranga n'umugore wa boss biri hehe? Ariko wibuke yiji ryabuye rimuzanira kwibuka ntabwo riraza. Yiji yaravuze ico yishura atangura kuvuga ati nukuri ntavyo nzi byo murimo murambwira. Batagoye kuvuga ati reka tugutobore uri muravuga ngo ntuzi ngahantu ngo biri. Yatanguye kuvuga ati ndabizi. Baramurekuye kugira ababwire. Atangura kuvuga ati mundirire mu makanya gatoya. Babonye umengo arimwe arabasumbuwa bacyora inyundo kugira bamukubite, kubera ikavuga ngo ntiyibuka, ariko bagomba kumukubita. Byabuye rimwe rimuzanira kwibuka ryahise rihita ritangura kumwereka uyu mubiri agiyemwo n'uwande. Uyu mubiri rero agiyemwo n'uwo umwicanyi yabigize umwuga. Uyu muhungu arica, uyu muhungu ababosi biwe bamutuma kwica. Ni umwicanyi umwe wa kabuhariwe wo ku rwego rwa mbere. Kuri ivyo rero icyatumye agigwa kujya ni ngiki. Uyu mugabo yabonye umugore wa bosi. Reka turabe, yashimye umugore wa bosi w'abakuru w'abarara. Uno muhungu aho bamutumye hose niho yaja. Umubwiye kwica umuntu yaca yica. Yabonye umugore wa bosi, umugore wa bosi aramukunda cyane, yaramuzunze cyane. Wikuno n'umugore wa bosi atangura kumwipfuza cyane. Ibintu bimera nabi cyane kugira naho amutorokesha. Yapfuye afata umugambi amaze kubona kumenga umugore wa boss ntabwo abayeho neza. Amutorogesha muvaneho amutware, agenda yivye n'amafaranga. Batanguye kumusuzuma baca baramufata. Baramufashe, ariko bamufashe ari wenyene. Umugore n'amafaranga ntibazi ahantu bayashize. Kuri ivyo rero ngaha banimwo baramukubita kugira abagarukanirize umugore wa boss. Yije kimara kumenya ko umubiri arimwo ari uw'umwicanyi, yaca atangura gutembeza igicapo, atangura gukubita vya bigayidi byose vyabirara, atangura kubikutebera bicanga. Amaze kubona nkumengo bagomba bamuneshe, ico yakoze niki yaciye azimya itara kugira abanze arabavuguta bose arabamara. Yatanguye kwishima kubera umubiri yinjiyemwo n'umubiri w'umuntu azi kurungika, azi gutanga. Yaruguruye kumbe yarari mu rukamyo. Yaramutangaje cyane, ariko yaciye abona imoto inyuma yiwe, aca yadaka imoto kugira ajemo. Nguwo yatanguye kugenda, ariko akirimwo aragenda. Bya bigabo rugabo bimwe bashika mu modoka byatanguye gutelefoni bukuru bivuga ati wa mugabo araditorotse. Boss yaciye avuga ati umuntu ari buze kumufatira ndatanga billioni 3 ku muntu wari we wese ari buze kumufata. Amabotali abahatali batanguye kuza, batangura kwadaka. Baramukurikira ni mpakujya muhungu afatwe kubera boss yemeje ko yari buze gutanga billioni 3, ariko muhungu atwara moto. Habuze gatingo bamurasa cafunga fire, imodoka zitangura gutura nako. Yaciye mu muriro atangura kugenda. Uno muhungu n'umuhatari yinjiye muri sinzi ko ari supermarket amani mu isoko riri muri etage. Bahita baramuzingira naho ari buze gucikira, ariko yakubise ikorosi ahita yadaka hejuru ibicuraba ari bicu muri etage. Agurukishije imoto ayivana hejuru muri etage. Mbega uno muhungu ari buze kurokoka. Uno muhungu twamenye umuhatari ari umwicanyi, ari umuntu w'umuhatari cyane. Mbega uno muhungu ari buze kurokoka. Kora subscribe, like na share kuri no rubuga rwacu Burundi Movie Recap kugira turabe igice ca gatatu. Mbega biri buze kugenda gute kumengo arimwo araja ahantu ntakunda hajya ahantu ndahatinya.